haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse ubwiza bw'Imana bukaba bukurasiye. No kuvuga ngo rero abantu mwese bo mu Rumonge imiryango irugurutse, Imana yakoze wagira sanzwe kigiye kubashikamwe vuba cyane, tugiye tunabatumira cyane mwese bantu bo mu Rumonge mu micungararo yaho gwaruka cyane cyane mwese abakiri bato turabatumiye cyane muri iyo conference yo kuba mu bwiza bw'Imana. No kuvuga ngo ubwiza bw'Imana burashise ku bugingo bwanyu, hari ubwiza bw'Imana bwahishuwe. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo haguruka ukayangana, kuvuga ngo ni igihe cyanyu cyake cyo guhaguruka kugira ngo mushobore kwakira ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza bw'Imana bwahishuwe, harageze ko mu bugenderamwo, harageze ko mu bwakira, harageze ko mu bubamwo. Rero ni igikorwa cyanyu cyo guhaguruka kugira ngo uwo muco Imana yatanze, ubwo bwiza Imana yatanze mushobore kububamwo, mushobore kubugenderamwo. Rero turabatumiye mwese bantu bo mu Rumonge no mu micungararo yaho kugira ngo muze kwagira imigisha idasanzwe, muze kwakira ibitangaza by'Imana bizokoreka muri iyo conference. Muzohezagirwa, muzobohoka, muzokira, muzokwakira ibitangaza. Eka tubaramutse nshuti bagenzi muko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. No musi n'umusi udasanzwe aho twakiriye abakozi b'Imana muri Vision Talk Media, aho baje kutuganirira, baje kugira ngo dutere ryarenga kumbure kugira ngo batuganirire mukobwa basanzwe bakora bihurikiye mu mugwi Friends of God Ministry, umugwi udasanzwe munini cyane usanzwe uri kurakora ibikorwa by'ivuga butumwa, kwigisha abamizisye, abaririmbyi ingene bashobora kwitwara. Hamwe n'ivyo rero turabakiriye muri Vision Talk Media kugira ngo mutuganirire, mutubwire mwitwa bande, kumbure musanze mujejwe niki muri Friends of God Ministry. Turabahaye kaze. Ego murakoze cyane Bwana Claude kutwakira hano muri studio za Vision Talk Media. Munezero udasanzwe kwa muri kino kibanza. Dusanzwe turi umugwi Friends of God Ministry, ku mazina ni Juvenal Ndayizeye, umuhuza bikorwa muri uwo mugwi Friends of God Ministry. Murakoze cyane. Murakoze cyane, twabonye ntimwagenze mwenyene, mwagiye muzananye n'undi mukozi w'Imana. Nawe turaguhaye kaze kugira ngo twidondore, tubwire musanzwe murangura ibikorwa biki muri Friends of God Ministry. Turabahaye kaze. Ego murakoze cyane kutwakira mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ku mazina yanje nitwa Odifax Manirumva, nkaba nsanzwe n'umuvuga butumwa umu evangeliste mu mugwi Friends of God Ministry. Mwarahezagiwe cyane. Murakoze cyane abariko baradukurikirana. Ico tubasaba ni kwa kundi nyene tora gatebe mwicara kugira ngo tubaganirire, kumbure abatumire bacu, abashitsi bacu batuganirire, batubwire ikibazo ca mbere twatanguye. Mbega Friends of God Ministry, iyo twumvise Friends of God Ministry twumva iki mu yandi majambo? Turabahaye kaze. Ego murakoze cyane. Friends of God Ministry numugwi uhurikiyemwo abakozi b'Imana bava mu mashengero atandukanye. Uwo mugwi usanzwe urimwo aba evangeliste, abavuga butumwa, ukaburimwo abaririmbyi mpimbazamana, kandi ukongera ukaburimwo abasenzi, kaburimwe aba protocole, aba musicien. Abo bose barakoraniye muri uwo mugwi Friends of God kugira ngo dushobore gukuza impano zabo kandi tubarerere ku rutonde mu kubaha discipline ibereye abakozi b'Imana nkuko ijambo ry'Imana risanzwe ribiturongoreramwo ribidusaba. Murakoze cyane. Friends of God nkuko muri ko murayidusobanurira no mugwi nkuko dusanzwe tubona n'umugwi wagutse cyane, urimwe abakozi b'Imana batandukanye. Duhereye aho tumaze kubona mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, tubibarize ikibazo kigira kabiri. Mbega Friends of God Ministry n'umugwi watanguye ryari? Watanguye bivuye ku vyiyumviro vyanyu canke vyaje gute? Turabahaye kaze. Ego Friends of God Ministry yatanguye mu mwaka wa 2010, utangujwe na visionnaire w'umugwi ariwe Mark Nzeyimana. Imana imuhaye intumbero iboneka mu Bikorinto ba mbere igice ca 13 ku murongo wa mbere kugeza ku 8, aho rivuga ngo ingabire iruta izindi arigo rukundo. Uwo mugwi rero watangujwe niyo vision kugira ngo dushize hamwe abaririmbyi, abamizisye, abavuga butumwa, kugira ngo tumenyekanishe twagure bwami bwa Kristo biciye muri iyo ngabire y'urukundo mu kwamamaza Kristo. Imana bahezagire. Murakoze cyane. Ego nkuko dusanzwe muri ko muradusobanurira,
kumbure kugira ngo icyumviro kize nuko mwatubwiye ko byavuye mu iyerekwa. Iyo yerekwa tudatengesheje canke jambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye, muca muja ku kivi murakora. Hamwe n'ivyo rero twibaza ko hari aho mwavuye, hari naho mugeze. Kuva mutanguye kugera uno munsi, mbega vyagenze gute? Mwatanguye mukora gute? Mwatanguye kugira ngo bije mu ngiro? Kumbure ni ibintu twizera ko vyasavye uburyo kugira ngo mubikore. Mwungunganije gute kugira ngo mutangure ico gikorwa? Turabahaye kaze. Ego murakoze cyane. Intumbero yacu muri Friends of God Ministry no kuvuga ubutumwa biciye mu guhimbaza Imana no mu ivuga butumwa, haba mu mashengero, haba mu migwi itandukanye, haba mu masoko, ndetse no kuduga misozi, kuduga mu ntara, tukavuga ubutumwa kugira ngo ugwaruka ruze kuri Yesu Kristo. Rero umugwi wacu kuva utanguye turamaze gukora ibikorwa byinshi cyane, no dondagura hano nka bikeya. Turamaze gukora amaseminaire menshi y'ugwaruka canke y'abaririmbyi. Turamaze gukora kandi ibikorane bidasanzwe, haba ivyo ku matere canke ivyo mu mashengero atandukanye badutumiye batwizeye tukaza kubafasha. Turamaze kandi kuorganiza amaseminaire mu bihugu mu ntara z'igihugu cacu c'u Burundi, aho novuga tumaze kugendera nk'intara zishika kuri 3. Twaragendeye mu Rumonge, turagendera mu Rutana, turagendera ni Bubanza. Aha mu gisagara ca Bujumbura ho niho dusanzwe dukorera imirimo yacu. Murumva yuko igisagara cyose coco twamaze kugikwiramwo. Rero nivyo tumaze kurangura, ariko kandi hari n'ibindi biri nyuma vyinshi twitegekanije kurangura. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Imbere yuko twakira uwo mwagendanye, twongere tubibariza akabazo kamwe canke tubiri kugira ngo nawe ce tumuha micro atuganirire. Hamwe n'ivyo twibaza ko kuva mutanguye kugera aho mugeze hari inzitizi mwagiye murahura nazo. Ego nk'inzitizi mubona mu gikorwa c'Imana canke gikorwa muhamagaro muhaye mukoreramwo nizihe, kugira ngo abariko baradukurikirana bagende bumva ko kumbure gukora igikorwa c'Imana bitoroshe, harimwo kuvunika, harimwo no kwiheba. Turabahaye kaze. Harageze aho abaririmbyi kumbera twihaye kuza abaririmbyi twaha urutonde, twaha disipurine, tubarera kugira ngo ejo bazobe n'ikintu kizima bashike ku ndoto zabo, ibyo bifuza bishikeko. Rero twarareze, bamwe barakuze, bamwe bamaze gukura, babona yuko ubuzima bwo guhimbaza Imana cyangwa gukorera Imana hano mu gihugu bitoroshe, bahitamo kuja kwisumamwo mu bindi bihugu. Aho navuga nk'abo tumaze kurungika mu bihugu bya Kenya, abo twafasha mu by'umuziki n'uburirimbyi, abo tumaze kurungika mu gihugu ca Tanzania, abo tumaze kurungika mu gihugu ca South Africa, eka n'abari Sudan. Abo bose muri ibyo bihugu tumaze kurungikamwo abantu baza kuvugamo ubutumwa, bakavuga iby'umuziki, bakongera bakaririmba bahimbaza Imana. Twarashitse kandi no mu Rwanda, aho mbere visionnaire wacu amaze kugenda hari 2015 afata urugendo agiye kwiga ibyo kwiyungunganya nyene kugira ngo dushike ku hangiro bwiza. 2015 yarafashe urugendo aragenda umubiri yagiye ibibazo kuko ari yasa nka visionnaire, niwe yari visionnaire w'umubiri wacu. Amaze kugenda umubiri wawe n'ibibazo bikeya asanzwe usambutse, numva ko hari n'abandi bari bamaze kugenda bafashe ingendo z'ibintu bitandukanye, umubiri urasubira inyuma gatoya. Ariko kandi imbere yari nziza cyane kuko umuvisionnaire wacu yaragiye kwiyungura ubumenyi mu Rwanda, muri gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo abone ibyo atuzanira. Rero amaze kugaruka beniganzeye umugabo yarabandanyije gukora ibikorwa na none munsi. Ntambamye rero tugera duhura nazo ni uko iyo umuririmbyi akuze, tumaze kumukuza, twamuhaye za nkenerwa byose by'uburirimbyi, twamwigishije, twamukoresheje amaseminaire, twamwigishije inyigisho zose zikenewe, abandi baramwipfutse, ugasanga aragiye umubiri ukaguma usubira muri ubwo buryo. Ariko ntiducika intege, tuguma kugiturera n'ubu hariyo abandi bariko barakura. Rero ntagiye ku bwanje novuga ngo umugwi umaze kugukuramo byinshi cyane kuko umugwi warangeze. Nari nsanzwe nkora igikorwa c'UMC, mvuga ngenda kuremesha ibikorane, ngenda kuremesha amaseminaire. Rero mu mugwi baramforomye, baranyigisha ngene nshobora kurongora ibikorane, UMC bwanje ngene nshobora kurongora concert,
nyene ashobora kurongora fasade nini canke ikoranye kuri tere, baranyigisha nyene ashobora kurongora imanza zitandukanye, haba amadote mu mariage nk'umuntu sindiko ndabisiga n'izo manza, baranyigisha itandukanye nyene babikora. Rero bimpa no kumenya ikindi cigwa kijanye no gutegura amakonsere canke ibikorane nyene bavyokaniza canke ibikorwa bitandukanye. Ivyo byose ubwo bumenyi nabwo muri Friends of God Ministry, kandi ndabafitiye asabimeza bikavuye kubikora. Murakoze cyane. Ikibazo cyacu tugiye kucerekeza kundi mutumire mwazananye. Mukozi w'Imana mwatubwiye ko musanze mujejwe ibijanye na evangelisation canke ivuga butumwa. Ikibazo cyacu ca mbere rero kuri mwebwe tubibarize, muri iki gikorwa civuga butumwa mbega mubona nihe mubona hari intambamye kuva mugitanguye? Nibaza ko mwagihere muri Friends of God Ministry canke mwaje musanzwe muri abakozi b'Imana. Turabahaye kaze. Ego urakoze cyane mwene data. Je nsanzwe ndi umuvuga butumwa, ndi umukozi w'Imana muri umugwi, kandi nsanzwe ndi mu bantu batanguranye n'umugwi, nakuvuga ko umugwi gitangura twaratanguranye. Nuvuga ngo nari nsanzwe ndi umukozi w'Imana, mbananiza ibikorwa muri uwo mugwi wa Friends of God, nguvuga ndawumazemo igihe kitari gito. Ibikorwa vy'Imana twarabikoze, n'ubu birabandanya aho umugwi ugeze. Turabishimira Imana kandi turushiza kubona ubwiza bw'Imana bwigaragaza mu bikorwa bitandukanye, mu ma evenement atandukanye. Turabona ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka mu izina rya Yesu Kristo. Nakuvuga ngo rero turabona umugisha, turabona ivyimburwa, turabona intambuko, turabona igikorwa c'Imana gitera kije imbere. Ego murakoze cyane. Murakoze cyane. Twongere tubibarize, nikihe kintu kibanezera, nuhe munezero izi nguvu tubona mufise ziva hehe muri iki gikorwa muriko murakora? Ego cyane murakoze. Ikintu kitunezera, ikintu kiduha inguvu, nuko turi mu muhamagaro w'Imana. Cyambere turi mu muhamagaro w'Imana, turiko dukora igikorwa Imana yaduhamagariye gukora muri nosi. Ico nico kintu gikomeye kinezera ubugingo bwacu, kandi biduha inguvu n'inkomezi zo gushishikara dusenga mu mpemu kugira ngo igikorwa civuga butumwa kirucize kugira ivyimburwa cyane, uko murazi nico gikorwa Kristo yadusigiye, yaturungitse mw'isi kugira ngo tubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Rero turifuza ko ubutumwa bwiza bushika ku bantu bose muri kino igihugu ndetse no hanze y'igihugu, abantu bose badukurikirana. Turifuza gushika kure, kwagura imbibe kugira ngo umuco w'agakiza, umuco w'ubutumwa bwiza niyerekwa dufise kugira ngo bishike ku bantu bose bari muri kino igihugu ndetse no hanze ku isi yose. Yego bishike kuri bose. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nongere ndakwibariza akabazo kagira gatatu. Nikihe kintu umaze gukora muri uno mugwi kikakunezera? Ego byo maze gukora sibike. Twaragize ama evenement atandukanye, twaragize ibikorane bitandukanye mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bwo kuvuga ijambo ry'Imana, mu buryo bwo gukora ibikorwa by'Imana muri ubwo buryo, kandi byagiye bizana ivyimburwa, byagiye bizana resultat nziza. Tubona ko hari imitima myinshi yabohotse, kandi hari imitima myinshi yubatswe bwa kino gikorwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane. Tubashimire cyane. Tubizere ko abariko baradukurikirana bariko baratoragura rimwe iki hamwe iki na kiriya, tubaza ko bariko baragitoragura. Hamwe n'ivyo mfisa kandi kabazo k'amatsiko ngira mbaze uno mwubahwa mukozi w'Imana muri Friends of God Ministry. Ni igikorwa c'Imana twumvise nk'uko mwatubwiye ko cyatangujwe bivuye kwiyerekwa. Hamwe n'ivyo twibaza ko mufise ivyo maze kurangura nkuko mwabitubwiye, hari n'ibindi mutararangura kuva mutanguye kugera uno munsi. Intambwe mwahereyeko niyo mugeze ku mbega hariho itandukaniro, haraho mumaze kubona ko mumaze kunguka canke hariho uruhomo mumaze kugira? Turabaye kaze. Murakoze cyane. Novuga ngo intambuko irahari kandi ni nziza cyane, kuko nababwiye yuko Friends of God ni umugwi usanzwe uhurikiyemwo ugwaruka rukora amashengero yose. Rero dushishikara tuvuga ubutumwa, tukabona ivyimburwa ari vyinshi. Abaza kuri Kristo Yesu barishishikara kwiyongera. Iyo tugiye kuvuga ubutumwa n'ukuri turabona impinduka, turabona abantu baza kuri Kristo Yesu, ivyo bikadutera umunezero. Na n'ubu rero turi ku gikorwa turashishikara. Icifuzo cacu
ni ugufata intara zose z'u Burundi nk'uko ari zitanu ubu zamaze guhinduka kare zari 18. Izo ntara zose tukazifata, tumaze kuzifata tugashiramwe ama antenne ya Friends of God Ministry, hanyuma tukagura imbibe tugashika no mu bindi bihugu duhana imbibe nyene, canke tukanagura gushika aho Imana izo bituganije gushika, kuko twahamagariye kwagura ubwami bw'Imana duhereye hano iwacu mu Ruziba gushika ku mpera y'isi. Rero nibaza ko hamwe n'Imana, Imana izo bidushoboza, na n'ubu hari ibikorwa byinshi tuko dutegura dutegekanya muri uyu mwaka nyene, muri izi mpera z'uyu mwaka hari igikorwa kidasanzwe twimirije gukora mu Rumonge, aho tuba dufise igikorane kidasanzwe kinini c'abajene, conference zohera izo mari misi 2 kuva kwa gatandatu gushika kwa Mungu, tuko duhimbaza Imana, dutazira Imana, twongera twiga ijambo ry'Imana, tukuzanya mu buryo bw'impwemu. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane. Twongere tubibareza akabazo k'amatsiko, iyo twumvise Friends of God Ministry mbega yo bikorera he? Kumbure hari abariko baradukurikirana bakeneye kumenya ati natwe dukeneye kwifatanya nabo, bashobora kubasanga he, bashobora kwifatanya namwe biciye mu buryo bwahe? Turabahaye ikaze. Ego, murakoze cyane. Friends of God Ministry isanzwe ikorera hano mu wacu mu Ruziba. Aha mu Ruziba ntisanzwe ikorera, ni naho ifise icicaro. Rero abifuza kwifatanya natwe barahawe ikaze, baratwegera bakatubaza, hama tukaganira nabo. Tumaze kuganira nabo turaberekeza, hama tukabahuza n'umurongozi akaba partage yerekwa, akabaganiza kwijanye niyerekwa giwe, hanyuma bamaze kubishima bakifatanya natwe mu bikorwa bitandukanye. Bani bahezagire. Murakoze cyane. Kumbure twibaza ko muza kudusigira n'inimero za telefone kugira ngo bakenera baze guca babibonamwo hano mu kiganiro. Yego cyane. Hamwe n'ivyo rero turiko turegereza ku musozo, twibaza ko nkuko mwavuze uko mukorera kwiyerekwa canke nivyo nkuko umurongozi wanyu wa Friends of God Ministry mwavuze ko yeretswe. Hamwe n'ivyo rero twibaza ko mufise ibishi byinshi biri imbere, mwibona he mu gihe kindi kiri imbere, muri bandanije kuri iyi ritme muriko canke hari izindi nguvu mugomba kongereza? Turabahaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Mu minsi iri imbere twibona nk'abantu badasanzwe b'abakozi b'Imana bawushitse, bashimwa n'Imana kandi bagashimwa n'abandi bantu bababona. Hanyuma ikigeretswe kuri ivyo ari ibikorwa byinshi tuko turarangura. Nizere ko hamwe n'ivyo bikorwa turiko turakora hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, twizera ko Imana izoduha umusaruro, tukabana abantu benshi bakizwa baza kuri Yesu Kristo, kuko nico twifuza, niyo ntumbero, no kubona abajene benshi bakora mu ngabire Imana yabahaye, bagakura bagashininga, bakaka bikagenda neza, kugira ngo bashishikare bamamaza ubwami bwa Kristo, kuko niyo misiyo dufise hano kwisi. Murakoze cyane. Murakoze. Muri Friends of God Ministry numugwi nkuko twavuze ngo ni munini, kumbure umugwi urimwe abantu barenga 2, babaye maze kuba 3, babaye benshi. Mugiye kuraba kuva mutanguye mumaze gusohora kuramura nk'abantu bangana iki, canke umugwi uri muhurikiyemwe abantu bangana gute? Turabahaye ikaze. Ego, murakoze cyane. Ubu twavuga ngo umugwi urahurikiyemwe abantu bashika kuri 50. Hanyuma abo tumaze kuramura si bake, kuko tugira dutanze nk'akaroro mu gihugu ca Kenya turafise abamizisye n'abaririmbyi bashika kuri 8 bari muri ico gihugu bariko bakora imirimo. Mu gihugu ca Tanzania turafiseyo abashika kuri 3 bariko bakorera imirimo. Mu gihugu ca South Africa turafiseyo 4 bariko bakorera imirimo. Muri Sudani turafiseyo 3. Murumva yuko tumaze kuramura abatari bake cyane bariko bakora igikorwa c'Imana. Tutibagiye no mu Rwanda naho nyene turafiseyo 2 bariko bakora igikorwa c'Imana. Twaramuye mu mugwi wacu Friends of God Ministry. Murakoze cyane. Akabazo kacu tugira tukerekeze ku mukozi w'Imana mwazananye ajejwe ivuga butumwa. Mukozi w'Imana twibaza ko ijambo ry'Imana yavuga ngo gende mubwire ubutumwa amahanga, mubigishe agakiza, mubigishe guhinduka, babahinduke baba bana b'Imana mu ncamake. Hamwe n'ivyo rero muri Friends of God Ministry nkuko mwavuze ko mujejwe igikorwa civuga butumwa, muriko mutegekanya iki? Mufise nizihe plan mufise muriko murategekanya kugira ngo igikorwa cyanyu ivuga butumwa ryanyu rigere kure? Turabahaye ikaze. Ego, murakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Kuri mugwi Friends of God, cyambere ndashima Imana ku bw'ubwiza bw'Imana buri muri uyo mugwi. Ane ngomba kugira ngo bushobore kuva muri uyu mugwi, bushobore gushika ahantu hose bw'ubwiza bw'Imana bushikire abantu bose.
rero dufise ibikorwa vy'ivugabutumwa turiko turategura, ndetse ngira ko n'akaryo ndabinabamenyesha ko dufise conference idasanzwe turiko turategura izoba vuba cyane kuva itariki 8 na 9 z'ukwa11. Iyo conference ikaba yerekeye cyane ku Banyarumonge kuko ni igikorwa cyateguye kizobera mu Rumonge. Ni kuvuga ngo imiryango yugurutse cyane, mu Friends of God gukora igikorwa kidasanzwe cyiswe Rise and Shine Conference. Ni kuvuga ngo ni igikorwa n'ikanguro, kuvuga ngo kiri muri Yesaya, ifufatiro rw'iyo conference iri muri Yesaya igice cya 60 ku murongo wa mbere, kuvuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe ushitse, ubwiza bw'Imana bukaba bukurasiye. Ni kuvuga ngo rero abantu mwese bo mu Rumonge, imiryango irugurutse, Imana yakoze wagira sanzwe kigiye kubashikamwe vuba cyane, tugiye tunabatumira cyane mwese bantu bo mu Rumonge, mu micungararo yaho gwaruka cyane mwese abakiri bato turabatumiye cyane muri iyo conference yo kuba mu bwiza bw'Imana. Ni kuvuga ngo ubwiza bw'Imana burashise ku bugingo bwanyu, hari ubwiza bw'Imana bwahishuwe. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo haguruka ukayangana. Ni kuvuga ngo ni igihe cyanyu cyake cyo guhaguruka kugira ngo mushobore kwakira ubwiza bw'Imana. Ubwo bwiza bw'Imana bwahishuwe, harageze ko mu bugenderamwo, harageze ko mu bwakira, harageze ko mu bubamwo. Rero ni igikorwa cyanyu cyo guhaguruka kugira ngo uwo muco Imana yatanze, ubwo bwiza Imana yatanze mushobore kububamwo, mushobore kubugenderamwo. Rero turabatumiye mwese bantu bo mu Rumonge no mu micungararo yaho kugira ngo muze kwagira imigisha idasanzwe, muze kwakira ibitangaza by'Imana bizokoreka muri iyo conference. Muzohezagirwa, muzobohoka, muzokira, muzokwakira ibitangaza, muzokura mu buryo bw'imhemo ku rugezo rutigeze kugaragara, kandi Imana izobakora ibitangaza, izohezagira ubuzima bwanyu, ihezagira imiryango yanyu, ihezagire kazi kanyu. Niyo wacimana kidasanzwe cyateguye kandi cyasengewe, turizeye ko tuzobona ibitangaza kandi tuzohezagirwa mu buryo budasanzwe. Imana ibahezagire cyane. Murakoze cyane nkuko muriko muratuganirira neza neza bariko barumva kino kiganiro, bumvise buno butumire, bashavuga bari mu Rumonge n'abari mu micungararo yaho. Neza na neza bizobera he, itarike zingahe, kumbure ikibanze cyahe? Turabahaye kaze. Ego murakoze cyane, nkuko mugenzanje yamaze kubivuga, ni tariki 8 no tuzatuba duse hano tuduhuze mu Rumonge, dushikeyo ku masaha yo ku mugoroba twinstare, tuganire n'imigwi itandukanye, tubagirire counseling, tuganire byimbitse. Hamadoje kuganira, nizera ko mu gatondo igikwane kizotangura, dukorane n'ishengero ryose n'ugwaruka rurimwo. Hanyuma après midi rero niho hazoba hari umunsi udasanzwe, tariki 9 niho niko ndavuga, niho hazoba hari umunsi udasanzwe w'igikorane canke conference y'abajene, aho tuzoganira n'abajene biciye mu ijambo ry'Imana. Rero ico gikorane kizobera mu Rumonge centre, mu ishengero ry'aba Emmanuel mu Rumonge centre. Rero Abanyarumonge cyane abajene ko dusanga dukorera mu bajene baratumiwe cyane. Imana bahezagire. Murakoze cyane, tugiye ku musozo. Hamwe n'ivyo rero tubibarize kumbure abariko baradukurikirana, hari ico mwifuza ko bashobora gushigikiza muri uyu mugwi. Hari abari mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, hari ndetse n'abari hanze y'igihugu cacu, aha kujya mu bihugu bibaye ndetse ni Buraya, ko ijambo ry'Imana avuga ngo genda muvuga ubutumwa kugera ku mpera y'isi. Twizere ko bashobora kuba arabafise umutima w'Imana, bashobora gushigikira ibikorwa vyanyu biciye muri no mugwi Friends of God Ministry. Nakahe kantu mushobora kubabwira? Turabahaye kaze. Ego murakoze cyane, abifuza kutujoininga canke kwifatanya natwe mu bikorwa dusanzwe turangura, twababwiye yuko tubahaka nimero kugira ngo mushobore kuganira natwe, tubabwire ibikorwa dutegura n'ukuntu tubitegekanije. Ariko kandi hambavu yaho nabifuza gushigikira kino gikorwa, kuko nta bandi bantu dusanzwe dufise badufata mu mugongo usibye twege nyine abari mu mugwi, tuyorganiza tukagira ico ducontribute tugatanga kugira ngo dushobore kugira igikorwa turanguye. Murazi yuko bisaba uburyo, igikorwa c'Imana cyose gisaba uburyo, harasaba amadeplacement, harasabwa ibikoresho by'umuziki. Ibyo byose rero turiyorganiza mu mugwi, tugatanga tugaterera kugira ngo ibikorwa by'Imana bishobore kuranguka. Rero kubifuza kudufata mu mugongo barahawe kaze, bakatuganiriza twabwira ngene ibikorwa bitunganije. Hanyuma arico bifuza kuduterera bakakiduterera, aba bari hano mu gihugu iwacu n'abari hanze y'igihugu. Hama inimero mushobora kuturondera ko ni 68 279 832. Iyo murashobora kuyituronka ko vyoroshe, haba ku buryo bwo kuganira no ku buryo bwa rimikashe. Imana bahezagire cyane. Akoze cyane. Akabazo ka nyuma,
ego mwatubwiye ko musanzwe mukorera mu Ruziba, musanzwe mukorana ku munsi wa kangahe? Hari abari ngaha bahava babona ikiganiro bakeneye kwifatanya namwe kugira ngo tubibabarire, murahawe kaze. Yego murakoze cyane, dusanzwe dukoranira Ruziba y'isoko, rero dusanzwe dukorana iminsi yose ku munsi wa gatatu kuva saa 11 gushika saa 1, tuba turi ko tuganira dusangira ijambo ry'Imana. Rero murahawe kaze mwese abifuza gufatanya natwe ku mwanya mwiza wo kuganira n'Imana. Imana yaheze. Murakoze cyane, nuko tubashimire inshuti bagenzi mwariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media, aho turiko turaganira n'abakozi Imana bari mu mugwi wa Friends of God Ministry. Ico tubasaba no gufyonda subscribe nubona kino kiganiro kugira ngo ubandanye gushigikira, ubandanye guhezagirwa, ubandanye kugirirwa neza n'Imana. Tubashimire cyane, tubifuza amahoro n'amafaranga kugira ngo mugubwe neza mu bugingo bwanyu, mu miryango yanyu. Murakoze cyane.